Shalom shalom, nizere ko muguwe neza, nizere ko abantu mwabonye episode ya mbere y'ikicigwa cacu ca gitari solo, nibaze ko yagize ikibafasha, surtout nko ku bantu bagitangura. Hama no munsi tugira twigire hamwe icigwa gikurikira kijya cigwa ca mbere twayikoreye ku mujyi umwe, muribuka tugereze kubibutsa ivyo twakoreye ko twaravye ngene twovuza karirimbo canke ikindi kintu ico cose dukoresheje umujyi umwe. Ndabibutsa ko zijya ntambuka indwi twize ubwa mbere, ni intambuko mu kutava ku ntambuko uja kuyindura simba, kiretse ku ntambuko ya gatatu uja ku ya kane no ku ntambuko y'indwi uja ku ya mbere. Iki kigo ndiko ngerageza kugishira mu Kirundi kugira ngo n'umuntu yoba atazi izi ndimi mvamakungu ashobore kuzitahura. Hama uno musi rero ku bantu batahuye iki kigo ca mbere tugira turabire hamwe ikigo gira kabiri. Ikigo gira kabiri n'umunsi tuza kwifashisha inote ya do. Note ya do, okay? Hama iyi note ya do, ya kore ya do, kamvuge iyi do, ikora ku ntambuko izi zikurikira, ari intambuko ya mbere, ya gatatu n'iya gatanu. Mbavuga intambuko ya mbere, ya gatatu n'iya gatanu, urabona iya mbere do, inote principale niyi, ni kuvuga ton principale niyi, ton principale ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, gatandatu, indwi, ini rimwe. Aya rimwe ndashaka kubandanya kabiri, gatatu, kane, ainsi de suite. Rero ni kuvuga uku nimutse kuraka niko ushobora kwimuka mpereye kubera iki zose muraba kuzivuga co kimwe, niko ushobora kugenda bien. Baze ko ibi mubibona. Okay, rero mpereye kuri do ingene ndayivuze muyumve neza. Navyumva ngizuku ikivuga nk'aka kajya nk'umujya wa mi udafashwe. Bien. Bien. Bien, rero ibi uza kubigerageza, ikintu noca ndamusaba gukurikiza no kwiyumvira mbe note do nayifashe uko. Do ndibazangira murabona ingene nayifashe ngaha. Do nima nayifashe uko, uru rutoki nashize ngaha, izi ntoki zose nakoresheje kuri iyi gitari mbe zimpa amajwi ayahe n'ayahe. Nimba uru rutoki rumpa ijwi rya mbere, ni kuvuga shaka irya kabiri ngira uko. Sawa? Shaka ijwi ry'indwi, intambuko y'indwi kubera ibiri ngaha impande ya mbere. Okay. Hama uru rutoki ubona uru rusumba zose, umujya ruriko ndashaka kuvuza nkawumviriza neza. Maze kumviriza neza nkaca niyumvira uwo mujya mbe umpijwi rya kangahe.
tuko turumviriza ufashe do uyu mujya ugujwi rya gatatu ito icibi ya gatatu nivuga cyo tumenya ko uva muri gatatu uja muri kane ntusimba ni gatatu kane iyi ari kane muca muva ko gatanu ari iyi gatandatu ikibi iyi indwi ikibi iyi iyi kiba rimwe ari ikisa bien uza kugira ikibazo candika muri commentaire Hama iyo mujya tudafasha uyu muko murumviriza uza kuduha intambuko igira gatanu uyu ni kuvuga tuva muri gatanu tuja muri gatandatu ho ni turasimba gatanu tuja muri gatandatu turasimba yeah kuri uyu waravye video ya mbere uyu acabona ivyo twawukorerako hama yeah ndamenya ati ndi ngaha ndi mu ntambuko ya mbere impande yaho hari iya kabiri mugihe ya kabiri nza kwironka ari uko nsinje abiri ya gatatu okay rero umaze kumenya ido ingene yubatse ingene aho ufyonda aho uvuza aho ingene intoki uzi prasa ukifyonda gusa ushaka wumva aho ushobora guhera mu kuvuza indirimbo kanaka nk'ubu nk'akarorero iyi ndirimbo wastahili wewe Bwana nababwiye ko aho busa n'uyifashe iyi sibyo baze ko turi kumwe hama ikintu nobibutsa yuko iyo uriko uravuza solo misi yose nta solo si ibintu uba wiyumviriye solo iba iri mu manote rero n'umunsi turiko turi muri do ndibaza nk'umuntu yize akoro arazi ko do amakoro bijana ari principal ni fa na sol twaja muri birebire hamavu y'ivyo reka tube turaja muri ivyo fa na sol fa urusha kuyifata aho benshi usanga bayifata uku mugabo muze mwige no kuyifata uku okay rero exercice noha umuntu wese aza kukurikirana iyi video aze kugerageza iyi exercice yo kuvuza indirimbo wastahili wewe Bwana akoresheje do okay aze kubikora uku kukurikira
bien rero icigwa cuno munsi kirangiriye ngaha nibaze ko uza kugira ikibazo candika muri commentaire